Banywanyi barimo aho muri hose turabaramukije uno munsi ndi niteka ntashobora kubabwira uko ringana kuba ndi kumwe n'umurundi mwene wacu ari muri Canada aho ashitse nta myaka myinshi heze mugabo ibintu ariko arakora akora ibintu akunda akora ibintu yifuza kandi novuga nti araza kutubwira ingene yamenye ibintu byose agishika hama akagerageza akinjira muri uwo mwuga wo kurima kuko murazi kurima nivyo bidutunze ari isi yose itunzwe no kurima hama akaba ari igikorwa ngaha kitoroshe kwinjiramo mugabo kiratubwire ingene yacinjiyemo karibu hama mutubwire wo muri we. Okay, murakoze kunyakira ngaha muri studio yanyu hanyuma je kwizina banyita Shimikusenge Daniel mu bantu twabanye kenshi muri ivyo bihugu by'iwacu twaje tuvamwo bakunda kunyita fasta umunyabikogwa ubwo n'izina ryanje rangiranwa rimenyekana cyane kwa yo ndibaza ko ariko barambona canke ko barabona iki kiganiro turiko turagiranira yuko bashobora kuntahura neza na neza undi we utarandiriye nagira nkubaze ukora umwuga wo kurima ducire mu ncamake uko je uko mpora ngaha abantu babarimye ngaha n'abantu baba tunzi n'ibintu n'ahantu hatoroshe kwinjira kuko hasaba ibintu byinshi mwashitseyo gute? Koze kumbaza ico kibazo mu nyishure yihuta ibijanye n'ibikorwa byacu twega abarundi twebwe turarima cyane murabizi dutunzwe no kurima rero je maze kuza ngaha nariyumviriye yuko gishoboka ntaretse ko nobandanya umwuga w'abamutama bacu canke w'igihugu cacu w'uburimyi n'ubworozi kuko ari wo wari udutunze kuva kera nabonye ngaha ko bishoboka kandi nasanze n'abarimyi ngaha bariho nubwo bisaba ubuhinga bugoye amatongo azimvye canke amamashini azimvye twebwe aho ntituragerayo mugabo intango twatanguye turashobora kuhagera umwanya wose rero je nawe kubera ari ingabirano yanje kuvaho nabaye hose nashimye kubandanya ubwo burimyi ubu ndarima ibiharagi nkarima irengarenga ico bita isogoro nkarima umusoma nkarima n'intori nkarima ibigori nkabyotsa ibindi nkashira muri frigo no kuvuga maze kubona indya zimwe zitugora no gufungura naciye ni mfata itegeko ko ntegerezwa kurondera indya ziwacu kama kugira zishobore gufasha umuryango wanje indya z'akanovera z'ikinyafrika kwa hiyo nizo nsanzwe ntegura kugeza ubu ico nabamenye ikindi kibazo none ko nkuko yikurambwira wararavye ibintu dukeneye nagira nkubaze nti umaze imyaka ingahe ngaha? Jewe kugeza ubu tuvugana mu kwezi kwa gatatu ndoba nkwije imyaka 4. Ndagushimira cyane bandanye tubwire. Ndiyo. Hanyuma rero urumva naciye nguma nkora ico bita antenne kugira ngo ngume nyaga n'abantu ntidombokeza nkagenda gutembera nk'umuntu arima nkirirwa ndamukorera kugira menye indondera ico nishikira ko jewe nyine ubwanje ko nari nzi intumbero yanje rero kugeza ubu nararonsa abagenzi baramaho ndima hariho n'umutama yamaze ku hegitari 25 kugira ngo nze ndahororera ibitungwa andi ndaharime nsazo ndaharima arazana imashini nkarima kuko je sindagira ku rwego rwo kugura imashini mugabo mu minsi mikeya ntegezwa kugira kuri urwo rwego nguri mashini ndime hanyuma ntangure gutanga ivyo kurya vy'iwacu abantu babikeneye abana bacu tubamenyeze zanja ziwacu bagume bafise amaso akanura bagume bakerebutse ntibaze bagora amadiabete n'amakansa n'ibindi nazijya ngwara ziva ku vyo kurya umuntu atuba yaramenyereye by'ibisukari byinshi tugomba gutegura indya kama kandi birashoboka ariko nagira nkubaze nti umaze imyaka 4 ngaha? Ndiyo. Nukuri tubwire uwo muti wakoresheje kugira unyarutse ibintu. Umuti wa mbere ni ingabirano mfise ubwa kabiri no kumenya kuyaga nukuri nta kingereza nzi nta n'igifaransa nivugira ururimi rumwe nk'ihene mugabo nshikiriye kuri uwo muzungu ndafyagiza ubwo mfyagiza ku munwa nkaza mbona nguye mu nda ico nari nkeneye nkakironka kuriwe niko nukuvuga nkora nka kurya baji wacu bazanye ijambo ry'Imana bakizurira amazahabu bakigira rero mu gihe uje ngaho umukanura amaso ugaca utangura kujana n'ivyo kurya n'ivyo kunywa bikagutembagaza hari ukasanga bari bagiye icyakuzanye hano birashoboka gukora no kuvuga communication n'abenagasi
bafise amafamu, bafise amatongo. Nta muntu n'umwe yogura itongo hano, biragoye, ariko turashobora kuronka amatongo kandi ubu mbere aho ngeze birageze kure cyane kubera hariho n'ishyirahamwe ariko rirabikurikirana kugira ashobore kuronka itongo ry'iwanje nigabira ringana nk'igitari nk'amajana 5. Ndiko ndarindira kugira ngo ako gaseke nzogatuburirwa, ariko sinzi ngo biroshika ryara, ariko byose no kubiha Imana. Ndiyo i Burundi wari warize ibyo kurima? nararima cyane kabisa. Muri kwishuri hamuvuga uti ndi muhinga muri ibi? Jewe nari mvise ingabire kuva ku ishuri, nubwo ntize mu Giswahili bavuga kufuta ujinga. Nilifuta ujinga ila sikusoma. Narize ibintu by'uburimyi n'ubworozi umwaka umwe n'amezi 6. Ubwira abantu, hari abantu bazi ngo muri Canada hakora amashuri, muri Canada hakora ibi n'ibi, cyangwa usubira kuja ku ishuri. Je nagomba ubwira abantu kuko uri umuntu numva nokomera amashi, nashaka uhampanura abandi kuko numva uri mu nzira nziza. Twogira gute? Nukuri ikintu ca mbere tureke gukwisuzugura, birashoboka. Ica kabiri duhuze, tureke gukengerana. Aye birashoboka muri Canada, tutisunze ngo muri Canada ngo biragoye ngo kwiga ngo nibiki. Umuntu arashobora guserura icyumviro ciwe, ntagwanywa n'ababene data batuzanye hano canke batwakiriye. Umugabo abirabure nibo kandi ugasanga bagifise kudashira hamwe, umutima w'urukundo ataho. Nubwo umuntu yokugura ishope ayemera akaja gushorera uwo mu Buhindi no mu Bucina no mu Faransa no mu Bwongereza. No kuri ahantu mbaye ikintu no kubwira muri Regina Saskatchewan hari ubumwe, hari gufatana mu nda, nta macakubira hari, abantu babo barakundana ariye mu Imana bahezagi kabisa. Kwa hiyo rero tureka gusuzugurana, dufatane mu nda, dukore, kandi ababene data bo barazi kubaka igihugu no gutegura kazoza, kuko ukuboko kumwe ngo ndikumena inda, urukumu rumwe ntigumena inda. Nuko twari dukwiye kuva hasi turi 2, 3, 4 tukaronderana deposit, muri bandagabo 3, 4 murakora ibintu bikora inka, ukarosanga igikampuni murakiduganye, bene wanyu bariko baraza bagashika baronka akazi nkuko abahindi bagira, nkuko abacina bagira, nkuko abagermani bagira, ugasanga baruguruye amahoteli n'ibindi, natwe tugapfira hahandi nyene. Uburimyi n'ubworozi ni ikintu ca mbere international gifise amafaranga kandi gifise kazoza mu banyagigura bose. Nukuri ndabashimiye bantu mudukurikirana, muri ko muradukurikirana. Uyu muntu nibaza ko atweretse yuko ibintu byose bishoboka. Amaze imyaka 4 ariko araronka ama hectare, nta kwisuzugura nkuko yabivuze. Hanyuma muze dushikikiranire, atankunzi, ata bintu byo gukatisha ikorosi, kuko twese twaje kurondera ubuzima. Nuko rero sinzi ko arakajambo mu dushikiriza cyangwa mushikirije abatwumvirije. Ndashimiye abo bose batwumvirije, abaro kwifuza ko dushobora kwakurana kugira ngo dufatane mu nda, turashobora kwakurana. Sinzi ko nobaye nomero yanje, hama nawe mushinga ntawe ari muri studio, nkaba ndagukengurukiye cyane kuba wanyakiriye kugira ngo tuganire, dufashanye kandi twereke abarundi bacu ko byose bishoboka.